Sabasi, abo ba Lionel, ba Ivete Kanyana, and so on. Agapira karyoye ipasi. Wowe uramaze kubona umugwi umwe wikina mwitere. Bakobwa ba kino gihe Yesu mana dutabara tube hagufi. Bamudusangiza reka kwa mubishanga inzigo. Biraryoshe kubona. Sinibaza ko twoba turi muri fiançailles atazi ko nsanzwe ndumukinnyi wa filime ariko dazi ko biri kose filime nzoyiharanira kandi nzoyigwanirira kuko nimba ndi muri ivyo nta muntu numwe twaje tuzananye naje ndavyiyumvamwo ari umuhamagaro wanje rero siniyumvisha ko hari umuntu yotiza kumbwira ngo bimeze uku ngo bigenda uku entre tadiko nukuri muwa mwarabivugaye ukemeruka divorce nyene kubera sinema agiye kuvyiyumvira kwa ndabasabye murabane ndabereka kana no mubonye Audace Classic n'umuntu Dico Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well guys. Nakwe turashima uhoraho. Nwakora bino bintu bigakunda dukora entertainment day by day. For sure 0 to hero. We are the champions. Mumenya ngo muri kumwe n'umuhungu wanyu ndi kuri yo Leonce the son of God Dr. of Love aka Dico aka the ambassador. Mbandanya kubashimira na ntajyo ku rukundo mutwereka mu kubandanya mubana natwe mugashira ko comment kugira tubone byumviro byanyu ariko kandi mugana sharinga kugira bino bintu bigere kuri benshi cyane uko ni nako babimeze twakiriye bamwe mu bantu bariko barabikora uno munsi bahagaze neza muri kino gisata babita The Gold Africa TV umwe mu migwi kabisa ofise umuhungu yirabura pe ariko bakakubwira ngo his black is beautiful abantu baba birabura mu baba batubwira bure bwabo buhagaze sinzi impamvu ino nkumise yihuse kwemera ngize mu gati ati hano hantu haramera nisa uremera nawe ko buno bwirabura ari mu jisho umeze neza cyane oya araburyoheje kandi usanga wewe nk'abahungu b'inzobe utaberekwa please moi ndakubona nk'umuntu Agano kuvuga ibintu nkabigwako uraza kumbwira amanota mfise ku 10 nakubona nk'umukobwa akunda abahungu baba bogo canke amabogo ari bano bitango na mabeje mugabo wagera ko bahungu b'inzobe ukamera nk'uhakwepye gato ukikundira abahungu birabura mfise angahe ku 10 Ase 8 wow man no den harazi ko cyaye muri exetana ro wa mbere mu ntara go wagaye twikukimanukiye mugano bamaze yo ntari yari no amasanga nk'iyo mvuga nk'iyo umuntu azi kwasanga ico gihe nawe nyene yigahwana gacanye moza ati reka turabeshe nuko bimeze mumeze neza ariko fresh kweli turashima vraiment bagomugire kumwe abavyeyi bahenda abana ngo mwana wanje ngo uzobo wambe ngo je mishure nabo wambe hanyuma bagacamubesha ugasanga ahubwo ugasanga uwo muntu yanize yagamukama ntiyarenga mu wa kabiri agaca kumvise uburyo bamaze imyaka myinshi mu mashuri abo wa mbere urumva abavyeyi sha birababaje cyane birababaje ariko je numva akantu keza ka motivation ko bari ku motive umwana dimwe reka tubanze turamutse ababosi ba Dico Entertainment mubaramutse jese ko mba nabavugiye mundamukiriza abantu ladies first. Okay murakoze cyane turabaramukije cyane abakunzi ba Dico turabaramukije cyane kandi n'abakunzi ba Gold Africa TV n'abakunzi bacu muri rusange indamukanyo yanyu y'amahoro ibashikira aho bari hose mwitwa abandi jewe nitwa Iradukunda Aime Chanel ariko ushatse unyite Ihash official kumbuga kweli namsikia mtoto Ihash official Ihash cyangwa Ilash Ihash official kumenga zo hapasanga harajwe n'imbata nasanzwe ya so ku mazina ni Audace Rukundo ayo niyo nahezagijwe n'abavyeyi ntara nzizira aho ntarinze kuvuga Rukundo sha izina ni ryo muntu kacuna rugira ari gwinshi
Chanel yo gushingira intahe yovuga uburyo gwakwishe vyakweli natabivuga ntituva mu nubwo kuri Saint Valentin wamwihakanye ngo ntibamuha agashuka ariko umukobwa ntawe mubona muri kandi nkaho kwizira abandi mwokoma indoho reka tuzokira hanyuma urashobora na kunyita Audace Classic bivanye n'amazina twagiye duhabwa na entertainment nkaba sanzwe ndi umukinyi wa filme kuva muri Gold Africa TV. Yeah, I choose to do it so because I think this is for the first time to be here on Diko Entertainment. Wow. Ariko by the way turasanganywe n'ahandi nyene hagiye hatandukanye harinze kuvuga uco habona rero twishimiye kwakirwa kuri iki kinyamakuru ciza dusaba n'abantu ko boshigikira ca Diko Entertainment uko usanzwe uri umuntu wacu wa hafi dukorana neza muri filme. You deserve more than that. Utera imbere. Urazi ibi dukora n'itangazamakuru turakenerani. Rero kunze uburyo ucishamo kavuga ati n'ururimi mbe nago bagwita iginofonofo bwite ati n'ururimi ko abazungu tuba twararusomye tuba twaraciye mani tuba twaratembereye nk'ubu no mukobwa nawe yokomeza akakimenya cyane nyene abakobwa babegwa no kuvuga icongereza urumva hari akantu tuba dushaka kubeshuza le parler du français non mwene binaniye no guprononce igifaransa twarakibagiwe pe ukundi igifaransa cyangwa icongereza les deux ariko to préférence les deux à la fois nkunda igifaransa oda nawe yaraciye yo hahandi hari nawe ntagira za kubikumvisha wow misa ndabikunda kabisa arukuntu hakujya pana mu mwonga arukuntu usanga tukwigirira nabi ugasanga ibi bikorwa nyene ukuntu turiko turamera nk'ababikuramo akanovera ngo nivyo mwibarabara. Yeah, then we've got to show that even hari ahantu ko tuba twaraciye tuba ahantu tunahatomore rero kuko sibanga sinahantu twagiye kurangurira urumogi abantu nakiriye baciye muri kaminuza nkuru y'igihugu siko bimeze impamvu kano kantu mbana kavuze no kubera ko amaseminaire duherukamwo hari abantu batubwiye ngo bino bikorwa kubikora ni byiza ariko iyo bikora waciye no ku ntebe y'ishure nakarusho naho hantu twari ko turavuga ntibave bibaza ngo nahandi hantu saho Classic niwe narinzi ko yaciye umugabo no mwigeme sisi narinda muzi cyane ariko ndakunda cyane iyo mba nakiriye abantu mwene abaso we twarigeze kukwakira waje utuzanye n'undi muntu ni sawa umwe mu bantu batangiye no kubona bariko baranabikora anyway ujye musore kumwe no witwa Angel sinzi yari yararongowe ni Angel ni ndujya mukobwa w'inzobe ni Angel nyene ni Angel yabuya ari muguye w'umugabo acaramo buza vyagenze gute girana makuru twabandanya dutohoza cangira gomba zobiherere mazotubari none kiyagiye ko twumva ngo ni ugire utera ivi Jane uri umwana mu bikwera ubu urasambuye couple y'abandi ikibanza Anje yarafise uragica ki eka shadiko agapira karyo ipasi wowe uramaze kubona umugwi umwe wikina mwitere bakobwa bakino gihe Yesu mana dutabara tube hagufi bamudusangiza reka kwa mubishanga inzigo nanje nze dukora uwo muzingi kabisa reka turavyiga ko bugayo igihe wasanga avuga ngo hagiye mu wa gatatu bica bibindura haca hadukindu yaje kuba wa gatatu rero agira hadukindura uko ndamubona aho utemeye ko abo wa mbere abandi bagakurikira mwobifake so nariko ndavuga uburyo kwe kwakiriye last time wari kumwe witwa Angel ariko akanye n'undi muntu isezerano warasize uduhaye kwari uko mugiye kuzana igikorwa hano hanze bariko yakoresha ngo imisire yakumuriro nukuva igikorwa gihagaze neza kirenze novuga ngo ntiwaza amasigara cicaro filme yasohotse irikiravugisha abantu cyagiye wari wasa n'wabiteguye warabibona ko ariko bizogenda kubera ko ni flap ndanibutsa abantu yuko muri mu bantu novuga bagitangura ariko bamaze gukora amateka yo gukora filme igakwiza ibihumbi 100 mu misi ngahe misi indwi zibiri 14 misi indwi hari mu misi indwi zibiri ntizari bwakwire neza namateka antuka ku bantu novuga ngo baracatangura mwamwe mwagiye kugasumo ka mwaro byagenze gute twagiye kunwa amazi y'umwami ni yes strategy mwakoresheje kuko mwabaye igihe kinini usanga umuntu akora filme kugera kwize n'ibihumbi 10 abana aba yabizi yashuka bisa byakomeye niyihe mikenyuro okay ibi bintu rero Diko ndabivuze biraza guhava bimera nka bya bindi abantu bace bakunda vuga ngo kwiyemera ngo kwikina ngo kugira gute ariko
nibaze yuko biba ari na vyiza ibintu bihari biravugwa oya gahari karayawe akahari karavugwa so rero urumva nta uhava avugira kuyamara cyangwa ngo avuge nk'ukuraga cyangwa ngo avuge nyene akabanga kiwe kubera ko sinzi ubundi araho yavuze ngo ntuzokwereke ngo abantu ngo nimba ari kigega nimba ari ikubwiramo ngo bohava bana basubirayo imbuto bakazimarayo zose reka ariko rero mugabo muri make ibikorwa byose as you said recently it's all about plan if you've got a positive plan ibintu ukabikora neza biri ku rutonde most of the time n'Imana ibihari ngaho nyene kigira kihezagira rero nkuko wajeje kubivuga twaherukanye mu kiganiro ntanga promise avuga ati eske musaza iyi promesse wewe urayishitsa kweli je narize siri bya bindi byo kwiplayinga nyene by'abagenda byita kuyikina nkana bivuga uko ndabivuze mungu kweli bazobigerako kabisa rero twebwe kimwe mu bitugize muri Gold Africa TV we constantly move dutera tuja imbere sinzi ikindi gitangazamakuru kiraho mugabo sindagitwikiye kuko nicandisha reka shaka kunakivuge twebwe mugabo urazi turakeneraniye ciyita ngo ntera nje imbere oya niciyita ahubwo niko citwa basi ndacise nanje uko ciyise oya ntunacite uko ciyise ahubwo kivuga uko citwa ndakivuze uko ciyise mwizina ryacu hari igihe usanga kivuga ngo ntikivugwa mwizina ugaje usanga nakoze amakosa kuri twa dusirenge twikigiye ati ntera nje imbere rero byagenze gute ntera nje imbere rero natwe muri Gold Africa TV dutera tuja imbere tera tuja imbere ubuheruka twari dufise amaprojet menshi twakoze harimo amafilme twikoranye umukenyezi umugore w'isezerano haba na collabo twari twakoranye na Abel yari yitwa Nikosa ryanje ego Abel mwara featurings byo byose biragenda biratrendinga biraca kuri za RTNB bimwe baravuga ati musaza none wewe ahantu mugeze muri sire yuko mushobora kuzana ikindi kintu cy'uburemere yego niko byagenze ati tuwakanya tubikora none rero niko kuba twabikoze ndashaka kumenya umuntu yitwa Sabasi Nkuru Nziza Yvette Kanyana ubundi nabonye bitwaje afise izina ninde hariho aba barionere barionere bose barimo tubanze duhagarare kuri abo mwabaronse gute ko ari mwe mu bantu bahagaze neza hano binavuga yuko bazimvye ubwa mbere twababwiye abakunzi ba Diko Entertainment ko dukora ibikorwa vya filme kandi tukabikora tutipfuza gukora akazi nk'ak'ikirenge niko gatera ikirenge nico gitera gisubira inyuma hajya niko bimeze ikirenge gisubira inyuma niko babivuga rero kuba turiko turakora ivyo bikorwa vya filme bamaze kuvyumva ivyo twari twamaze gukora nabo twari twakoranye n'ibindi urumva ko vyari ibintu iyo tutaza kubikorana kumbura canke gutera iyindi ntambwe bavuga ati mu by'ukuri ntimwasubiye inyuma yari kuba ari nka fail mu yandi majambo so rero icambere cyabidushoboje kwabaye ko kuraba ati mbega kumbure filme twoshobora gukina abo yigaragaramwo tutoba twasubiye inyuma bo bari bande iyi bintambuko ya mbere kwanza menyesha abakunzi ba Diko Entertainment baguma bumva tuvuga ngo filme ngo basabasi ngo bande ni filme iriko irabikora kuri Gold Africa TV yitwa Intandaro y'Ikibi na pininze link niyo comment ya mbere itangura bayirabe birukeyo byihuta kabisa Intandaro y'Ikibi aha rero dutwika twimanukira tugeze kuri episode ya 3 ya filme Intandaro y'Ikibi iyo niyo collabo iyo niyo filme yashoboye kugaragaramwo aba bakinyi basanzwe bakunzwe muri entertainment harimo ba Sabasi abo ba Lionel ba Yvette Kanyana and so on ariko ntiwanyishuye neza baje for free nko gufasha canke mwabarisha amafaranga ubwa mbere Diko mu Cyongereza niho bakunda kuvuga ushaka kugera kure jana n'abandi ariko ushaka kunyaruka genda wenyene yego so twebwe rero nkuko nabivuze
dushaka kugera kure tujana n'abandi then we choose to move with others and mubaha amafaranga canke baraza kitoje gufasha n'abandi rero iyo muhuye nabo musangije vision ako kantu kaca kabanza kakorosha ibintu cyane uri kurumva umutipi yaducana ngire ndanaguhewe nihuse ndashaka nigarukire kwa Chanel wavyakiriye gute kubonekana muri filme nkino sindakwacha ijambo ariko mba numva ariko aratuzimiza sana wavate bateba cyane wavyakiriye gute gukina muri filme nkino igaciba hiti kuko izindi zagiye ziraba hari uburyo bakujyamira ntubonekane neza ariko nkeka ko ino ariyo movie uri kurabonekana mu cyangwa kubonekana mu ruhande runini wavyakiriye gute gukora mu gikorwa nka kino kigaca novuga kiba successful novuga ko ari ibintu byiza cyane kuko biraryoshe kubona uba mu kintu uri kurakora hama kikaca kitera kije imbere biba ari byo gushima cyane novuga ati muri God Africa TV Dieu est au contrôle kandi turabishima cyane ikindi naco turashimira n'abantu badufashije baratweretse umutima w'urukundo barakoze kubana natwe kuko avant menga si ibintu bimenyerewe cyane ibintu byo gufashanya muri sinema ariko ko biri kose turabishima ko biko biragenda urugero bigeze abigeme benshi bariko baraza hano baraza wanashaka bagahitinga bikorwa byo bikagenda neza mugabo nyuma y'amezi make tukababura bakagenda amazima yongo umugani wa sokuru niwe yabivuze neza muri iyo mvugo wewe uri muri abo hari undi muhamagara wiyumvamwo wo kubandanya bino bikorwa bikagera kure canke nawe turakubura nkuko twagiye tubura abandi batari bake oya noremesha abakunzi banje ko batazombura pe muri God Africa TV tuko turakora kandi tuko dukorana umwete nishaka tuko turakora cyane kandi sinifuza gusubira inyuma nzobiharanira nzobigwanira nk'ubu urabona uri umwigeme uri kuragera mu bigero womenyana n'umusore hanyuma mukaja muri bimwe bita ngo urukundo mukabandanya mugatera intambwe kugeza igihe hageze ikintu citwa urugo akakubwira ati rero madam ndagukunda nindesha ariko ibintu bya filime urimo stop ubihagarike muri fiancé mutigeze mu biyagako wo hitamwo kumwumvira canke wovuga ati nugo rugorosha kero sambuka ariko umuhamagara uri muri je ubandanya icambere coco sinibaza ko twoba turi muri fiançailles atazi ko nsanzwe ndumukinnyi wa filime ako ariko nari nagasimbye hari abantu baba muri fiançailles bwana classic sinzi kubizi ugasanga ari ibintu bataganiriyeko mugabo bashitse mu rugo bakibuka ico kintu uko menga niho kikiza dusimbe yuko mwagisimbye kintu mutigeze mukiyaga ahubwo mwageze mu rugo mwabanye tasivire byose no kurushengero babahezagiye akaba ari ico kintu kigaro agaca kubwira abasireka ndivuge neza muri fiançailles murabiyaze arakwemera ati nta kibazo uzabana nyo kuri ivyo bintu mugabo mukibana agaca guhinduka ati nimba wikunda urahitamwo kubaka canke uhitamwo guheba filime wewe uhitamwo iki nta birebire no kivuga kico ariko ndazi my god ariko ndazi ko biri kose filime nzoyiharanira kandi nzoyigwanirira kuko nimba ndi muri ivyo nta muntu numwe twaje tuzananye nta muntu numwe yambwiye ngo ja muri ibi ati naho yoba mama no mwihakana ni kubera naje ndavyiyumvamwo ari umuhamagaro wanje rero siniyumvisha ko hari umuntu yoza kumbwira ngo bimeze uku ngo bigenda uku entre tadiko nukuri muwa mwarabivuganye ikintu cyitwa divorce urazi uburemere gifise ukemeruka divorce nyene kubera sinema tuzobigaruka kwanyu agiye kubyiyumvira ko abantu muri Golden n'abatari nashase ndamuhakanye bro tugende straight rero Sabasi na Yvette n'abajya abandi bantu baje mubarishe canke baje gufasha for free okay Sabasi na Yvette n'abajya abandi bantu ba Lionel n'abandi mwabonyemo ba nimba ba mama kaje neza senge yari karakorera ko right now no kuvuga nimba wibuka ibi bintu ni ibintu bigenda biba nka suite logique nkuko nakubwiye twebwe mu gukora kwacu
ntabwo ari bya bindi mwikangura mugaca muja mwibarabara n'amakamera n'ibiki ngo tugomba dushutinga kuko ntidukora comedy dukora film aka kantu ntihagira abantu baza bukakira nabi mugabo hari ababikora mbari street films I don't know urumva twe dukora professional films rero ibintu byose kugira ngo bibe professional urafata umwanya ukabitegura rero cyarafatiwe umwanya turakreya imigenderanire nibuka nimba woba warabikurikiranye ndakeka ariho wari uri hari igihe twigeze kugira anniversaire y'igihe twari tumaze dukora ibikorwa bya filme dushima naho tugeze twari dufite abatumire bamwe biteka ubona yuko hari imigenderanire iza iri ndabyibutse Sabasi niho yarari Lionel yarahari undi ninde aberi menga yari yasivye menga yise afatiye yarafatiwe hari naba ba Asta official nabandi bamwe rero nitangaza makuru rero mu bisanzwe iyo uri kurakora ibi bikorwa neza ku rutonde ni nkuko udashobora kuza kwizi kamera uje kwerekana isura yiwawe kuko abakunzi baradukunda mugabo kandi badukundira ibikorwa hari ico muba muje kubabwira kubamenyesha ico muba muje kubaha nka message mu yandi majambo kijya gihe kuba bari bababonye ijya yari message answa yonyene ari umuntu aciye akenge ari guca ashobora kwiyumvira ati tube turitega ikintu urumva yuko ahambere byazananye ni mijya migenderanire hama ibindi rero abasize hamwe byose biva mu migenderanire byose biva mu kiyago twarashoboye kuyaga turahuza ibiyago singomba mpave mvugira ngaha kuri kamera za Diko Entertainment ngo ibiyago mwagiranye nibi mugabo ikiguzi cyose byasabye haba ari kumbure no byita gute haba ari mu buryo bw'amafaranga cyangwa umwumvikano mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'umwumvikano cyangwa mu buryo bwa ndiba ntaco ndibagiye agaterme abandi bakunda gukoresha mugabo mu buryo bwa diplomasi twarashoboye kuyihuza turabikora ki diplomate hama igikonta nuko abakunzi bacu twabahaye igikorwa kandi baragikunda filme intandaro y'ikibitu nabashimira kuntu bariko barayakira kuri chaîne ya Gold Africa TV kirabikora neza episode ya mbere nkuko wabivuze yarashikanye ama views ibihumbi 100 sanka views ibyo ni ibintu bitari bimenyerewe ubwambe twazibona kwa ba Sandrine Kamikazi bagikina filme yabarikora birimo ba Sandrine irimo ba abakinyi ba filme Sabasi yarahari cya gihe nawe nyene yaratangiye irimo ba Sabasi ba Happy River irimo ba Happy River irimo ba Abere irimo ba Kidumu cya gihe barakira mu mafilme ba Kidumu babonetse korabo yabanza gukorwa kugira ngo ushobore kuronka 100 views umva rero natwe naho nyene zigatwara nk'amezi 5 none umwe muntu kubera iki yitwa intuze ya kubera iki ya title intandaro hari cyo bifana na story amugana ivyo no mukobwa nini tumuhija mu kuvuga kubera iki yitwa intandaro iki bihurira he na story canke kiriya gihimba kigize filme muri rusange jewe ikintu no bivuga ko igituma yitwa intandaro y'ikibi ni intandaro y'ikibi nyene je nibaze ko hari ikirundi curumvikana wumvise intandaro ni je nibaze icatumye donc umuntu yiyumvira gukora ikibi voilà kubera ikiro mwayisuko kubera ariko zina twabonye ibereye ukeneye kumenya byinshi kuri YouTube ya God Africa TV uvyirabire iyo byatanguriye uyu mujama kandi nimba ni CEO niko abantu bawe barabigishije kabisa mba numva hari utuntu mugera ko nimutobore neza no kuvuga mu yandi majambo ikintu dukora we just call them to keep on following film intandaro y'ikibi bayikurikirane bazobone rero kumbure iyo title yazananye he filme irabisigura yo nyene ariko baragenda babiraba barabona ivyo bamaze kubonamo harimo ibintu by'ijambo ry'Imana baba pastor bameze nk'abari mu kantu kaga confrontation bisigura ko ikibi kizana naho hantu hariho n'ibindi nimvano y'ivyo bintu biva hajya hari n'ubundi mwigeme twabonye mu mengo ntako barabihuriza ko n'umuhungu babana kumbura ivyo byose ugo rusukirane ruzotwereka
mbega ico kibi coba kiriko kirazanana he canke cazananye he mugabo uko biri kose ni filime irimo message nziza yo mu buzima busanzwe abakunda ijambo ry'Imana barazoboneramo ibiberayo hariya ku rundi ruhande ariko no mu buzima busanzwe hadasigaye inyuma mu majambo make ni filime yigisha cyane twabatumirira gukomeza kuyikurikirana aho igeze kuri episode ya 3 kandi turashima uko iri kirabikora namwe bw'itangazamakuru turashima uko turiko turakora let's stay together tukomeze gutera tuji imbere birumvikana cyane abaririmbyi hari igihe baza bagakora indirimbo zikaba mahiti mugabo mu misi mikeya ukamubura ni nako biza komera no muri cinema national bivuze nubwo ntabivuze neza hari abantu baza bagakora buke tukababura uno muvuduko muri ko muraza kubandanya canke biraza guherera ku ntandaro iki incangerageje kucishura sinibaza ko tuko dukora dusubira inyuma ubu biriko biramera ko muri ko muraje imbere ariko muraza kubandanya mu muvinga ko numvise mu bintu bisa n'ibyivugo byanyu nyine harimo kuburi hano hantu ukifuza gutera indi ntambwe ukaja n'ahandi hantu nimba koko mwifuza kugera ahandi hantu hanarenzaho muri uno munsi ni iki cyo bitwemeza yuko muzohagera ikintu cyo bibemeza neza nuko turiko turakora muri God Africa ntitwicaye mu byumve tugume tubatamwa amahiti muvuga ati none abantu ibintu bimeze gute ariko shane no guciriyemo sabantu bose basohora isuka birangira bimbuye hari nabo bitwagwa hari nabo biherayo bikanka kumera umva niko ndafata bakantu mvuze ngo muri ko murakora sinda guciye intege nashobora ko murakora mugabo mugakora ibintu ijana bisumbwa na kimwe cy'umuntu arindiriye kuzokora rimwe mu mwaka oya hadiko nawe iyo ukurakora ntibiryoshe uburyoshe iyo ukurakora ibimeze neza nawe urabyumva urabibona ikindi naco kandi wowe iyo ukurakora ntukora uvuga ngo ndagiye gukora ndasohoye isuka ngo ndagiye kurima ngo ndaciye amabango ndashize amase ndateye imbuto ndagiye kubagara kugira sinzokwimbure ivyo bishize mu mutwe niko bigenda niyo mpamvu nasabye fact nkazibire urabuka avuga ati yewe kaye tabwa kare nyuma karahinda ikintu novuga tuko turakora abakinyi babikora neza turabafise kandi ntabwo badufise ego ewe umeze nka Toma Diko Oya Toma bashaka abantu kwishirira urutoke muri cyakiganda bumva umuco nyene ntibicare bizereye mu busabwo nyene bumve ko babantu ntabwo mubabipye muraza kuzana n'ibindi bikubita kabisa ya facts kabisa ziboneka hari zugire wongere ko kuzamugenza cengo mba ndagutema zibiri zonyene only two facts okay abarundi kubera genda umurundi kuitsitso bakunda kwishura ibibazo bimwe bakoresheje ibibazo nyene Diko wewe usanzwe ukurikirana ibikorwa byacu hafi do usanzwe usupportinga n'ibikorwa byacu wenda nabikurikira sivyo les deux araf bo wewe kuho utuzi kuva twatangura woshobora kunyereka nkaho woba warabonye muko twagiye turakora raho woba warabonye twakoze dusubira inyuma oya ako kugendesha igitsinsere ntako ndabazi sawa iyo rero iyo ni fact ya mbere no kuvuga twebwe ntidukora puru gukora dukora dufise ihangiro dufise aho twipfuza kugera iyo ufise ihangiro rero naho kenshi ugerageza kurabako worishikako fact ya mbere nuko ama promesse twagiye dutanga barabibonye twaragiye turashikako ukabona yuko hamwe twari turatariho tugumye tugiye ahandi nk'ubu tugomba tugere mu babone 200,000 tunashimira n'abadukurikirana urumva mu gihe mwamaze umwanya munini mwahetse kuri 5 6 8 urumva yuko hariho bo ico ni kimwe ni nguvu muri ko murashira mu gukora umvira cari hari ya kabiri iyi fact ya kabiri nayo nuko turafise projet ziri novuga ziri muri stock canke zamaze kwigwa zigomba gushigwa mu ngiro zigomba gushigwa mu ngiro kandi turi nko kuri 70% yazo nibaza ko tuzokongera kugaruka kumbure tuziyaga ko tinone za project avuga ziri kuri 70 nizo wazanye canke bimeze gute kandi rero nazo zikazoba ari
izizotuvana aha mutubonye canke mwatubonye zidushira ahandi mu yandi majambo nimba bakunze iyi filime intandaro y'ikibi iyindi giye kuza inyuma sindakubwiye ngo hazogaragara mu bande ariko sirema yuko hazoba harimo n'ubundi abakunzi ba filime basanzwe bakundwa aha mu Burundi shobora gucumbaza rero timbega abo tuzi hari abo wobuzi n'aba bakunzi bazi bagaca bavuga ati mbega ni ba Bere ni ba Fani ni ba Nozega ni ba Izo Chris ni ba bigeme banaririmba mbe bamwita gute hari abaririmba hariho aba bariko barabyina inace ni Major TV muri abitwa banje Major TV abariko barakina hariho filime bavuga ko irikira ira trending irimo aba bakadora vere imigurikira ko hariho za Iseke Films dufise Major BMT ntimware kuyibagirwa ndazi murayibuka iyo muri BMT irimo bakado bayise gute intore ntindi rero twebwe tugomba tuzozane filime ifuta intore ntindi ihanagura ewana ntubigaye turi mu kazi bro impamvu nwenze migema yigaragaramo sinzi impamvu nwenze ariko ni ntuzega wa migeme Aruvera Muhimba aba Aruvera Muhimba tugomba tuzane filime oya bisubiremo neza rega se novyumvise ngo tugomba tuzane filime ifuta intore nti no mu mitima y'abantu bibagira ati niyo filime yonyene ikoze ndabasabye murabane ndabereka akantu duherezako no mubonye aho twatanguriye ni naho duhereza shane uyu musore murakorana uramuzi bihagije nubwo nyine hari undi ruhande utabumuzi sina ngombwa ariko byanka byakunda hari ibintu umuziko ubaye ufise mikro kugira ubwira isi guteza amatwi ikintu kimwe cyonyene kidasanzwe bakwiye kumenya kuri Odas Classic batazi wobabwira iki Odas Classic n'umuntu akunda ibikorwa n'umuntu akunda ibikorwa kandi afise courage kandi atankeka azoshika kure ico nico ndamuzi ko cane ibintu hariho n'ikindi ndakongeye ikindi nimbaga hari niyo mpamvu navuze mubanze murabane ntuhave utubesha canke ngo wagucemo unamutinye kuvuga no kuvuga ni umukozi arafise courage yo kumva yuko yokora akagera kure ikindi naco ni umurongozi mwiza ego okay wow bakumpere mikro nawe musore wow bo je bwa mbere oya ikibazo sisho wengenda kubaza ikintu ogere weshorica ndafise tubaye kumushimira ntabwo ngomba nishure kwica mushimire mu misegonde 10 hamwe nkwereka ico nkwibariza ubwa mbere byo byose avuze ngo rumenye ntiyimenyera nabyo narinze yakoze kubimenyesha je narinzi ko ndi umusuku gusa ibindi nkamenya ko nkora rero reka tubishimire Imana uko kuzogera kure ndacakiye birumvikana cyane Dico Entertainment.